Yes, bakunzi ba Albin TV ni Krizo NS tuko muraganira ndumu journaliste yo kuri no TV turi kumwe n'umu cameraman yitwa Justin tukaba turi kumwe n'undi ashobora kwivuga yego Ange Diama yitwa Ange Diama nawe nyene n'umu journaliste kuri Albin TV turi kumwe n'umutumire kubatamuzi arashobora kwivuga yego. Ya nuko gusa tumaze iminsi twivuga ku TV atandukanye nibaze ko ari ubwa mbere gusa kumbona kuri Albin TV Mr Joker si nizina mwino minsi bana novuga yuko ritovye sana mu gisagara cha Bujumbura ku gaterme kagote ndakesera urashaka kuducishirizamo gato what beautiful baby ndake we mukobwa uri mwiza sinifuza kukubura inana aratwenze umukobwa udashobora kubura Noah uwo mukobwa uvuze ati nisishaka kubura ni umukobwa wa Tofiro aba he yari mwisite nyene umukobwa wa Tofiro aba mwisite nyene yego yari sije yiwe hama Joker urazi ko genda kuzi utarahitinga canke se utararonka aho ugeze kuri uno mwanya kuri iyo ndirimbo urazi ko twayaga kugira ubuzima bwawe urazi ko je nanje nari umuririmbyi kera nubwo nabihevye vraiment ubu aho mbona ugeze ahashimishije gose wabigenjeje gute bro kugira ugere aho ugeze narasenze cyane urasenga bro senga kangaye mu ndwi usenga cyane gose kangaye nyene ufata umwanya ungana iki mu ndwi usenga sangapi mu gatondo ku mugoroba isaizi kuvuga ibikorwa byanje byose nkora ndabishiramwe gusenga kuvuga nsenga cyane imbere yo gukora mugabo ntuzi iminsi usenga senga buri munsi ugora ugira amafungo kangahe amafungo ivyo ni inbox simpanga nce ndabivugira ngira amafungo kanga usanga nayagira nawe sawa Joker ijya ndirimbo igushikanye hehe kuri uno mwanya so ndakesera nibaze yuko ari indirimbo yanyeretse iyindi shusho mu gihugu so no hanze y'igihugu gusa kubera ama feedback ni menshi n'ubu ndacyaronka ya indirimbo ndakesera yageze kure sana kure kandi ndabashimira sana abantu baguma batuma ndakesera ishika kure cyane ahama ufise indirimbo imwe iyo ndakesera gusa ni ufise oya ufise nyinshi gusa ni nyinshi ziri ugeze kuri channel ya Mr Joker ucuzibona zose ya izo ndirimbo mu ndirimbo zose ufise niyo ndirimbo imwe yonyene ushobora kwibaza ko ari yo ubukunze cyangwa urafise izindi ushobora kuba wowe ukunda ya je indirimbo ziwanje zose ndazikunda sana niyo prefer support me urayikunda gose Mr Joker mu buzima busanzwe bakwakira gute ngaha mu kibano konzi ko abantu bitwa ngo na star mu kibano usanga bigoye babiyumvira ukundi wowe mu kibano bagufata gute je nizere ko mu kibano bamfata neza kubera umuntu aduge abanza guca bugufi sawa je ndicisha bugufi kira muntu wese nayibonye vraiment ya kugira uduge utegezwa kwicisha bugufi niyo mpamvu je nicisha bugufi n'abantu bose bambona Jesse sindi umustar wo kuboneka mu sinzi ngo mboneke kuma fashion n'ibindi ya je ndi umustar nzoboneka ku kazi kenshi sana yanzo wowe ushira imbere ibikorwa nushira imbere ama 6 canke ibiki ushaka kwanza igikorwa ubwa mbere ya igikorwa ubwa mbere hama ama 6 nayo no kurya ubuzima bizoza mu nyuma okay hama watanguye kuririmba ryari ibintu by'umuziki wabitanguye ryari kuvuga je maze imisi myinshi sana ngira ama interview abazi ibikorwa mfise ni benshi kandi abamaze kumvaho natanguriye ni henshi hajya nibaze ko urumenyesha makuru utegeza kubuzi ibikorwa by'umuririmbyi n'imbere yuko mukoresha ikiganiro ubanza kumufollowinga kwanza kumainga ya kubera na ugakurikirana ibiganiro ariko arakora bizogutuma umenya aho yatanguriye kuma interview menshi yagiye arakora bizogufasha n'ivyo uri kuragenda ukora sivyo
yeah. Gabo mu gihe maze kumva indirimbo yiwawe ngo ndakesera ntegereza kumenya ati watanguye gute watanguriye hehe ubugeze hehe nico gituma niyo mpamvu ndakubajije ati mbe vyatanguye gute kugira ushike kuri iyo ndirimbo izindi watanguye juste byari ibintu vy'umuziki ya kugira ndabitangure je nyene bitangura nka blague bikageraho umuntu aca aba serious akamenya yuko ivyari karakora hari arakazi ya birashika. Mr Joker mu buzima busanzwe ukora iki? Oya je nkora umuziki gusa. Ukora umuziki gusa. Kuri barya abantu bamwe bavuga ko umuziki udahemba ubabwiye iki? Ya bivana nuko babitahura ivyo nta byinshi no bivugako. Mugabo batahuza ku bakunzi ba Alben TV. Ya no babwira yuko gusa umuziki mu gihe uri kurawukora hajya mu ntango haba hagoye sana. Gusa haragera ahantu naho umuziki utoguhemba kubera izina ryawe urashobora kubaho. Mr Joker mu kibano iyo ndirimbo canke se abavyeyi iyo ndirimbo konzi ko hari urujambo shatse kuvuga ko shatse kuyivuga nabi kuko yaramaze guhitingira mu bantu mu kibano urabona ko iyo ndirimbo abantu batakuvuze nabi canke abantu batiyumviriye ko shatse kuvuga ikindi kintu we waciye ubisigura gute? Okay nagisiguye kabisa nibaze ko Krizo Boy uri umuntu ukunda kunkurikirana sana kugenda gukurikirana ya comment zawe muranda zibona haba kuri Instagram yanje kuri YouTube wanje nama nakubonye no kuvuga we urabizi cyane gusa ndakesera uvuze ndakesera hajya ntubutukanye oya ntubutukanye yeah okay umva ndakesera ni ndahiro okay ni ndahiro umuntu ashobora kurahira nyene bisanzwe tu ya ijya ndahiro bakera nyene barahira bagiye nko guhiga ya ukavuga ni ebaje ndakesera nzoruhuka ndakirosa okay tukanasha ni ubivuga uko niko abantu benshi bayifashe ariko wewe uradusiguriye ko atakibazo ariko naco bitwaye cyo cyari tutuzanye icari indira ntunganire ino nana ngaha ikuvuga ngo ndakesera ngo naratukanye yombwira basi ico gisigura basi yego oya naco nzi mugabo umva mu kirundi ukuntu tuvyumva ndakesera nyine ninga n'ikijambo kitumvikana mu gihe atasiguro gifise ariko naco tukifata uko nyene sivyo uko ni indirimbo imaze guhitinga ntaba Krizo Boy nta kuntu wofata ikintu je naririmbye nkagisigura ku mative atandukanye wowe uze kunyemeza yuko ari gituzi ngo naratukanye gute oya ntaco naco bitwaye n'umujournaliste ategereza kubaza ico ashaka bakunzi ba Alben TV indirimbo yitwa Ndakesera ni indirimbo iri mu mavi ashika kuri 141k bisigura ko nabantu benshi bamaze kuyikurikirana tubashimire gose none Mr Joker nakaye kajambo wobwira abantu bakurikirana Alben TV. So kwanza nashatse kubabwira yuko abakunzi ba Alben TV babe update bakunzi b'umuziki Ndundi bakunde kwanza ivy'iwabo bakunde umuziki Ndundi kuko new generation turakaze tuko tugira abandi ba star babura ivyo bokora kubera new generation turakaze. Ari ikindi kibazo cyashaka kukubwira ni cya kintu uri kurakora kugira umuziki wawo international ubasi ushike kure ya je no gusenga bro je ndigo ndasenga sana kugira ibikorwa byanje bigere kure sana. Nuwahe muririmbyi akwenspire? Mr Flavor ni indirimbo ya Flavor ukunda zose indirimbo zose urazikunda ego ni cya kintu kibazo washaka ko ndakubaza muga nta kubajije ya je sindi umujournaliste we mbaza sawa ndashaka kubaza indirimbo yiwawe wayisohoreye hehe iyi ntoze ndakesera wayisohoreye hehe ariko nibaze ko umaze kuyumva je umva nayumvisha ubunyine gusa ntayo narinzi nama ndavyumva kuri urumva nankakubesha yamayumva urumva bisigura Joker bisigura usanga adakoresha réseaux sociaux kenshi birashoboka ariko ico no muhanura ku mu journaliste ifoko amenya gukoresha ama réseaux sociaux kubera zarakurikirana abaririmbyi ego nivyo vyiza ndibaza uzobikorera nivyo nashaka kumubaza mbarira aho yayisohore ya nayisohore muri One Way Budget Music kwa High Breeze
Ibreeze tumuramutse kuko nawe nyine amaze iminsi akora ibintu biryoshe gose. Tubashimire bakunzi ba Albin, yari Krizo NS hamwe na Ange Diama. Umutumire wacu yari Mr Joker. Tubashimire rero, kuri kamera yari uwo bita Justin, n'umubire hariya yitwa Thompson, na ni team yose Albin TV. Tuzobandana tubaha ibintu biryoshye. Ciao.